uyu munsi n'undi munsi mwiza Imana idutije. Nagomba imbere ya byose banze shimira Imana mushobora byose, kuko niyo yatuzigamye, niyo yatanguje urugamba wacu, kandi n'ubu niyo igumira irongoye. None rero mu kwishimira nagomba ndabasabe mumfashe tuyikomera amashyi mu kwikeza. Iyo Mana turayikengurukira cyane kuko idukorera ibitangaza byinshi cyane. Iyo uri kurazirikana iby'Imana yakoreye Burundi biragoye no gutegera uri umwana w'umuntu, kuko rimwe na rimwe ntibyumvikana. Imana yarakoze igitangaza muri iki gihugu mu kudukura mu magume twari turimo, irakora ibyayo kugira ngo ntihagire umurundi atsinda uwundi. Kubona igihugu cyabayemo intambara nk'iyabaye, hanyuma Imana ikanka yuko hari uwutsindisha umuheto ku wundi, ntiyabikoreye ubusa, irazi igituma yabikoze. Nicyo gituma ari ugukenguruka cyane, kuko Uburundi twaciye mu nzira nziza tugaruka mu mahoro kubera ubwo bushobozi bw'Imana yadukoreye ibitangaza cyane. Nicyo gituma uyu munsi w'itariki 16 Munyonyo ari intibagirwa mu buzima bw'abagumyabanga, mu buzima ndetse bw'intwari zagwanya urugamba rwo kugarukana amahoro na demokarasi, ari abariho n'abatakiriho. Ni ikintu gikomeye ku buzima bwacu. Uyu munsi ni umunsi umurundi wese aba akwiye kwikebuka, akiyumvira ingene nawe akwiye kuba intwari mu gihugu ciwe. Uwo munsi twawushimikiye ku civugo kivuga kiti nabaye umuhizi w'amahoro, nzokwama ndumuhizi mu iterambere. Kubera iki? Nuko koko biravye abagwanye urugamba nababaye abahizi mu Burundi, mu Barundi. Kandi rero kuba abahizi si impano ironka bose, kuko kwitangira igihugu biragoye. Nashaka gufata akanya shingira intahe abo bahizi nyene bagwanye urwo rugamba, kuko biraboneka neza ko rutari urugamba rwabo, rwari urugamba rw'ihanga ry'Abarundi, mugabo Imana iritoreramwo abahizi b'ukuri. Igituma tubita abahizi b'ukuri nuko ubwa mbere muri abo bagwanye urwo rugamba nta n'umwe yatumiye uwundi. Umwe wese umutima wiwe niwo wamutoye, asanga hari n'uwundi umutima wiwe wamutoye. Twese duhurira hamwe atawatumiye uwundi. Naho birakaboneka ku isi aho hashobora kuba inteko zihurira hamwe, ata mukuru yavuze ati ngo duhure reka ndabatumire, ariko ugasanga twese twahuriye hamwe, umwe wese azanye umutima wiwe, azanywe n'umutima wiwe wo kurwanira igihugu, hanyuma mugashika musanga muvuga rumwe. Nta nyigisho z'akarangamutima zari bwabe. Hariho ibintu bitangaje cyane, abantu kuza bavuye mu mihinga inyuranye bafise akaranga umwe wese akiwe,
hanyuma bagahurira hamwe bagaca bagira umutima umwe bakitoramwo abategetsi muri bo nyene, abo bategetsi bakabarongora kandi bakabemera. None bari bamenyaniye hehe? Ico ni igitangaza ca mbere Imana yadukoreye, irabidukoreramwo, umutima mweranda arakora, twese duhura tuvuga rumwe. Ikindi gitangaje, uretse ko umwe wese yahamagawe na mutima mweranda n'umuzirikanyi wiwe, nuko tumaze gushika twarabonye neza yuko turi ku rugamba n'umwasi yafashije. Umwasi yarafashije kuri urwo rugamba, yarafashije mu guhimiriza abahizi baja kugwana kuri urwo rugamba. Iyo umwasi atatangura gutera bene gihugu, kw'isi nta na hamwe biraboneka vyari bwakaboneke aho igisoda c'igihugu gitonda urugamba kikagenda gutera abene gihugu, kandi tuzi neza yuko igikorwa leta isaba iminsi yose ari ugukingira abene gihugu kugira ngo ntihagire ikibononera. Muga mu Burundi hoho haraje leta irungika ingufu zayo gutera abo bene gihugu kugira nabo bashobore kwegerana bivune uwo mwasi yabateye kandi atavuye mu kindi gihugu. Ico ni igitangaza gikomeye cyane. Igitangaza kindi, mu Burundi hari hasanzwe imihari yavuga ko iri kwiragwanya leta kandi ikoresheje ingufu. Hari hariho Paripehutu, hari hariho Florina, ndetse na Frodebu yari hejeje kwicirwa umukuru w'igihugu kandi bariko baratoteza abategetsi bayo. Abo bose bari bahari kandi yaramashira hamwe atunganije neza. Mugabo ntivyumvikana ingene abo bene gihugu aho gufuma bavuga bati reka tugende muri ya Paripehutu kugira duce tugwanya leta, reka tuje gufasha Florina duce tugwanya leta, bagaca baja mu kindi kintu batazi n'ingene citwa, bakaba baza kucita izina. Ivyo bintu vyabonetse hehe mw'isi? Hari aho bari kuja, mugabo bahitamwo kuja mu kindi. Ico kindi bagiyemwo rero aribo bagiye kucita izina, koko basanze ari ico Abarundi, ni Imana nyene yagishizeho kugira ngo Uburundi bushobore gukira. Ico ni igitangaza gikomeye cyane. Kubera iki none ivyo vyose vyabayeho? Mu mugambwe CNDD-FDD iyo turiko turaraba kahise ku Burundi, ntitwigera twirengagiza ko Uburundi ari igihugu ciza cyane Imana yaremeye Abarundi kugira ngo batunganirwe muri ico. Kubera ico gihugu ari ciza cyane, gifise amatungo menshi, birumvikana yuko abakavantara bategerezwa guhurumbira ico gihugu kugira ngo bagifate. Nimwiyumvire namwe aho nk'umuntu ahagaze mu Budagi yiyumvira ati jewe kirya gisata c'i Burundi kibaye gwanje, yaraje kurondera iki? Mugabo ashitse bagaca batwigisha yuko Burundi ari igihugu gikene kitagira itunga na ritoyi. Mugabo baje kuhafata, bari bazanwe koko n'umutima w'urukundo. Iyo bazanwa n'umutima w'urukundo ntibari gushika badutera, bari kuvuga bakabanza bakaramutsa, kuko uzanwe n'amahoro mu migenzo y'ikirundi aravuga ati yemwe nimuduhe. Abarundi bakakwishura bati kuvyuzanye canke, bakavuga bati kaze dusangire. Nuvuga yuko n'abantu bashize hamwe. Abazungu muga ntitwabaye uko, kuko baje koko biboneka yuko baduteye, arico gituma Abarundi baciye bahagarara amagabo. Ivy'Imana yatugabiye rero, haba haraje igisuka kije kubidutwara, bacabanza rero gutembagaza intwaro y'u Burundi. Uno munsi twamye ku mpanda twibuka bene wacu biguze urwo rugamba, bamwe mbere bishwe n'indongozi zacu nyene, n'abandi bishwe n'umwasi. Twavuze tuti
nta butegetsi nta bwoko bwica, hica ubutegetsi bubi. Abazungu bashitse cya mbere basambuye ubutegetsi bwari ubuvyeyi, baza gushiraho ubutegetsi bugwanya abenegihugu. Uburundi buba burashitse mu ntwaro y'ubuja. Novuga nti abarundi baciye bababaja mu gihugu cyabo. Ntaho bitaniye rero n'abanyisirayeli bagenda kubabaja mu mahanga mu gihugu cya Misiri. Twebwe natwe kuva ico gihe twabaye abaja, kandi ntidutangare na bukeyi. Abarundi tumaze kugirwa abaja, iminsi yose wakugize umuja arondera muri mwebwe nyene inkundwakaza zimufasha kugira ngo asambure bene wabo. Nivyo vyashikiye Uburundi, naho barondeyemwo mu Barundi nyene inkundwakaza, bagira inkundwakaza kugira ngo babafashe gusambura igihugu, kugira abaja Abarundi. Izo nkundwakaza nizo Abarundi bahavuye baca bavuga, abazungu baca bavuga ngo ni ubwoko, mugabara Abarundi bari muri twebwe. N'ikimenyamenya turazi neza ko atana hamwe barigira bavuga ko Abadagi bagwanye n'Abahutu n'Abatutsi, bagwanye n'Abarundi, kandi Abarundi bari bahagaze magabo. Uburundi rero kuva ico gihe buba burinjiye mu buja. Abarundi barinjira mu buja kuko nabo bari inkundwakaza z'abazungu, babona bene wabo bagowe nuko atakundi bari kugira, nabo bari bagowe. None Musa ntiyabonye yuko agowe kandi ari we yari umwishikira ku mwami. Yarabonye ko agowe gushika avuga ati ntegereza kuja gutabara barya Abanyisirayeli biwacu. Natwe niho haho rero twabonye aho urugamba rutanguriye, tugasanga harimwo Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa. Tugasanga rero bimwe twita amacakubiri bihinduka bukebuke. Abahizi ba mbere batanguye, uwababona ari nyuma yarazi neza yuko ari ingwano y'ubwoko mu Burundi. Abari nyuma bose kubera iki? Abo bari nyuma b'abanyamahanga nibo bari baraje bararemantanya ubwoko mu Burundi. Mugabo bose rero bemeza yuko ari ubwoko bugwana. Mugabo tumaze neza gutohoza, tukaraba hirya no hino, tubazanya tuti mbega umwasi ninde, niho twagiye kumenya yuko hari hakagwi k'Abarundi bakorana na basesankuyoze, aribo baboheye amaboko imugongo Uburundi. Tumaze kumenya rero umwasi wari ko atari Umuhutu, atari Umututsi, atari Umutwa, tukamenya ko ari akagwi k'Abarundi kaboheye amaboko amugongo i Burundi, niwo munsi urugamba rwacu rwatangura gutonganuka. Kuko Abahutu n'Abatutsi niho baciye baja hamwe bati ako kagwi dutegerezwa kukagwanya. Rero novuga yuko ico gihe Imana yari ihejeje kutuvugiramwo twebwe Abarundi, tuvuga tuti tuve muri ubwo buja. Uno munsi turahimbaza uwo munsi kugira ubwa mbere turemeshanye nk'Abarundi. Ubwa mbere tugiheza ibiganiro, wamenga abagwanye baramenje bakagira n'ubwoba, ukabona ko umenga bagenda barabundabunda. Hanyuma kandi warasanga n'abandi bashigikiye izo leta karyanisha miryango, nabo bagenda barabundabunda bamaramara. Ariko uko duza turategura uwo munsi niko tusiguriranira. Uno munsi kubera turiko turarya ivyamwa vy'amahoro abo bahizi barondeye, uno munsi turiko turya ivyo vyamwa twese tukabirya turi Abarundi bose, Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa ndetse n'abanyamahanga mu Burundi. Iyo bariko bararya ivyo vyamwa vy'amahoro vy'umutekano n'ingene umwimbu waciye wiyongera, ubu bose bacavuga bati babahizi ni beza. Ni murabo uno munsi rero babandi barabademubirize bamaramaza hagenda barabundabunda, uno munsi bagenda bahagaze neza, murababonye ingene baririmba bemye. Kuko ubu ivyamwa ico bagwaniye, wa mwana bashaka kuvyara uno munsi baramuvyaye, kandi Abarundi bose atanumwe avuyemwo bariko baranezerererwa ivyamwa vyavuyemwo. Ubu Abarundi barazi yuko umuharise DFDD abo bahizi batari bagiye kugwanira ubwoko, bari bagiye ku rugamba kugira ngo Burundi buhinduke bube Uburundi bw'Abarundi, Abarundi bose bategerezwa kunezerererwamo. Uno munsi rero turahimbawe kuko uno munsi
turasiguriranira neza yuko baba abari banezererewe n'izo ntwaro, baba abari bagowe n'izo ntwaro, twese ubu twarabaye umwe, tunezererewe nuko amahoro yagarutse, ubu tutakiriko turaryana. Ntawozira yuko ako kagwi kari karaboshe Burundi kamucurujeho igicuruzwa kugira ngo afate mu mugongo, siwe yabigize. Ndetse n'uwundi nawe vyasinzikaje arabona ko karya kagwi ariko kabigize. Ikibabaje ni kimwe, nuko hakiriho abarundi n'ubu bakirota basubira kubona ko bosubira gucuruza ubwoko mu Burundi kugira basubire kubohera amaboko imugongo Uburundi. Hariho abarundi n'ubu bakirondera ingene bakwega bakavantara bagaruke baboha Uburundi dusubire muri bwa buja twari turimwo. Mugabo kubera harabahizi abarundi bose bamaze kubona ivyo ari ivyo, abahutu n'abatutsi n'abatwa bose bakaba bariko baranezererwa ivyiza vyavuye muri urwo rugamba. Birahimbaye yuko uno munsi twese tudashobora kwemera yuko abo bakavantara basubira kugaruka ngo ducura bufuni na buhoro. Birahimbaye cyane kuko turabona neza yuko Imana yo nyene iguma yerekana yuko abarundi igihugu cyabo cyaba igihugu gifise iteka nitekane, yuko abarundi nabo basigaye bagenda batekanye bafise iteka kuko barazi ko bafise igihugu cyabo. Be murazi cyari cyo guhunga, aha benshi bari ngaha barazi cyari cyo guhunga. Impunzi irutwa n'imbwa. Ngaha mu Burundi twebwe imbwa n'igikoko kigayitse, kuko ugututse kuri imbwa umuburanije uramutsinda. Ngaha mu Burundi naho hari abandi babona ko ari igikoko cyiza cyane. Mu Burundi umuntu agututse akagugereranya n'imbwa abagututse, kandi umuburanije uramutsinda. Iyo rero uri impunzi utagira igihugu, ntaho utandukaniye n'ikinyamaswa. Kera ndibuka twaragenda mu bindi bihugu icyo gihe turi mu rugamba, ukagenda ugafata bisi ukazorinda ushika utavuze, kuko bahava bumva kuri Umurundi. Ugashika utavuze muri abagenzi muri kumwe mugatinya kuyaga kubera ntimugira igihugu. None uno munsi uragenda mukayogora muri bisi muri babiri gusa, gushika muyogorera abanyamahanga bose, kandi mugataha amahoro ntibabafata. Byerekana yuko abarundi twari twaranizwe. None ubu Imana yaraduhaye, iraduha n'ivyo haraboneka abitanga, harabonetse abahizi bitanga. Uno munsi birakenewe yuko abo tutari turi kumwe kuri urwo rugamba bamenya yuko twariko tugwanirabo, babimenye kuko n'ikimenyamenya ivyamwa twakuyeyo ntituriko tubirya twenyene tuvuga ngo ntimwarimwo. Bavyumve kugira ngo nabo babahize uno munsi bavuge bati kuva ubu ntiturekurikiza twafashe. Nico gituma dutumira bose kugira ngo bumvirize iyi ntahe dushinga. Uburundi twararose abahizi bake mu gihugu, kuko iminsi yose haraboneka abahizi. Erega n'Abanyisirayeli bamaze kubona bagiye gutata Kanahani, barashitseyo abatasi bagiye ari 12, muri abo 2 bonyene nibo bagarutse biyemera. Babonye ibihangange, babona ibigatanya muri Kanahani, bacavuga bati noneho bazotumira Mirunzwa, Musa yaje kutwicira ino. Baragumuka, baravuga yuko ahubwo muri bwa buja ariho bari banezerewe, kuko ho bavuga bati none twaje guhonera ino. Mbere uwo munsi bace bagumuka, novuga ntibace bagira kudeta, kuko baciye bumvikana bati mbere reka muri twe twitoreremwo uwo dusubiza mu Misiri. Ariko haraba abahizi bakomeye, Yosuwa na Karebe. Yosuwa na Karebe barabwira bati nimwiyumvira inzira twaciyemwo, ibuka ingene Imana yakamije ikiyaga gitukura tukajabuka, ibuka ingene twabuze amazi mu bugaragwa Imana ikayaduha, ibuka ingene twashonje tukaronka mana tukarya. Nimwibuke turiko turagenda turiko turegereza abami twanesheje ingene bangana. Ubu rero twabaye rurangiranwa, ivyo bigatanya mwiti bigatanya bizotubona bice bicugumira bice bihunga, kuko turi barurangiranwa. Ariko Abanyisirayeli bagumye bafise agatima atare. Niko kuko na twebwe ngahi Burundi twabaye tugishika hajya tugira ngo turiko turinjira,
noneho tukiri no ku rugamba abahemu bagiye baraba abahemu kubera ubwoba, bamwe baratabaromoka. Dushitse aha bararaba bati none tuzobana gute na babandi twabana. Jewe ndibuka umuntu yarase gutaha aguma mu buhungiro hajya hakurya Ikigoma. Nagiye kumubona mu 2010 atahutse, ndamubaza nti mbega ubuho kuje, ngo burya sinemera yuko ngo bishoboka yuko dushobora gutwara natwe. Ati none ubu nabibonye, erega burya twarashitse, hariho abantu bagize ubwoba, barashatse baravuga bati ntibikunda, batangura kwikundanisha na babandi nyene bacura bufuni na buhora Barundi, barikundanisha nabo ntibamenya ko ariko bita umutego. Babandi bikundanishije ko nabo baca babashikiriza babazungu bamwe bakavantara, barabajamwo barabahendahenda gushikaho babatwara none no munsi bapfuye bangara. Abarundi barakwiye kumenya ingene Imana yagiye iradutabara. Twebwe twarinze twavuze tuti turi barurangira ngo turazi ko bazodutinya. Imana ibonye havuyemwo abantu novuga ntibikwarasha. Imana yavuze iti ngira nkomeze bajya bahizi surenda bakomere gushika bazarurangira ngo kwisi. Baba kavankara bamwe barabatuboheye amaboko imugongo, barasubira baravyura umutwe, babitumwe n'abarundi babagurano babo, baravyura umutwe. Muga Barundi twese turahagarara neza, turavuga tuti naho muzoza tuzohangana. Ariko baratevye barabona bati aba bantu ntitwohangana. Muribuka bavuga ngo tuzane ingabo mpuzamakungu, bavuga bati tubafatira ibihano niho boca bapfa n'inzara. Ivyo vyose babigira kugira ngo barabe ko dushacoba, hanyuma twishikane Uburundi busubire mu buja. Ariko kubera ubuhizi bw'abagumyanga muri CNDD-FDD cyane bafashanije n'abandi bahizi, kuko ubu abahizi ntibakiraho muri CNDD-FDD gusa. Aho tubona ivyamwa twese ubu twagize urunani. Ubu mu Burundi abagwanya Abarundi basigaye bari kurushi. Kandi rero ivyo navyo nivyo bidukomeza bikaduha inguvu. Kubera rero ubwo bushobozi bw'Imana nibwo bwatumye uno munsi tugenda duhagaze neza, duhagaze kuko turazi ko turi kumwe n'umugabo. Rero nuno munsi Imana iraciyerekana ko ari irongo y'Abarundi. Mu 2015 ibonye Abarundi dutagwe gusamara, Imana aratwibukije nimwibuke rero. Hanyuma itugomorera ko abaza kudusamburira. Hanyuma hacasubira haboneka abahizi b'Abarundi, abahizi twebwe turasubira turahagarara neza. Hanyuma abashaka gusubiza igihugu mu ihumbi barateshwa barata. None rero uno munsi dutanguye kwibuka iyi ndwi y'intwari, ni igihe cyo kwibuka ubushobozi bw'Imana kugira ngo twumve yuko turi barurangiranwa. Ntagira umuntu n'umwe azosubira gutinya, turi barurangiranwa kuko ivyo Imana imaze gukora ni vyinshi cyane tutari gushobora. Nimwiyumvire namwe abaririmbye bariko baratubwira bati twagwaniye hanaka, twaragize ingendo mu gihugu cyose, mugabo sinigeze mbona ubirenge vyavyimbye ngo avuge ngo ejo simbandanye urugendo. None ico gitangaza ni giki? Abahizi barafise icerekana yuko bakomeye, kuko kubona ufata urugendo gushikaho umwasi yasigara avuga ko dufise utumashini mu birenge, yuko dufise imiti, vyerekana yuko twakoze ibintu ata mwana w'umuntu yobishobora. None wowe ushobora kuva mu bumanuko ugashika mu buraruko n'amaguru mu minsi itarenga 2 bigakunda, ugatangayo ugenda n'imodoka. Ico cari gitangaza. No kuvuga wowe aho utabutse metero imwe, Imana yabagutambukishije metero 50. Kujya turatuvuga tuti imyaka 1000 ku Mana n'umunsi umwe, naho imetero 100 ku Mana ni santimetero imwe. Twatambuka imetero imwe tukaba tuhagiye tukaba dushitse. Nta numwe none utwosigura guti ngende atawe nabonye ibirenge bivyimba gwacavuga ngo simbandanye urugendo. Ukamara indwi uri kuratambuka udasiba udasinziriye.
twarabaye mu karere kurya abanyisirayeli barose amana barya, twebwe twarabaye mu karere ka Nyaganande, mugabo dusanga Imana yaduteguriye ifungurwa muri ako karere. Nimwibuke Inderama, jewe ntazo narinzi mu buzima bwanje, ubwiza bw'ishamba ntabwo narinzi, ibitutu vy'imigano nta numwe yarazi ko biribwa, nuno munsi hari abo tubivuze batumva ko ari ivyo. Muga Imana yaraduteguriye ivyo kurya dushika turya vyerekana ko ari Imana yari iri ku rugamba rwacu. None ko tutaciye dupfa n'inzara kandi turi mu karere ka Nyaganande, twabaye mu ishamba ririmo ibikoko, turaba muri iryo shamba imvura igwa iduhitirako. Mwe murazi ico imvura igakuba ukavuga uti iraza kugwa yongera ihite ntaho nza kuyugama, mugabo ukarindira kugwara ukabura, hanyuma ukarindira yuko n'ibikoko bibarya mukabura. Ivyo byose birerekana ubushobozi bw'Imana, ni ibintu bituma uba rurangiranwa, kuko waramaze kuba mu ishamba nk'iryo Imana igaciguha ivyo urya. Burya ubu wogenda mu kibira yoronka ivyarya, no munsi ndazi ko bibura, ariko kiya gihe twarose ifungurwa ibikoko vyarase kuturya kandi ari bijyanye. None hari ingwe twahuye ko bavuga ngo ingwe irakaragwe iraryana inzara, inzoka ntitwaryamana n'inzoka ntizaturiye. Nimwibuke kera bavuga yuko mwitongo ry'abapfuye ariho ibihume biri, ariho hari ibisigo, mugabo twariryamira ugasanga wegamiye imva ukivyukira wimereye neza. Muga kera bahora baca bavuga ngo uraye mu mva ucusara. Ivyo byose nibitangaza Imana yagiye iradukorera. Twaranyoye amazi mabi abaho, muga ntiyatubereye mu rurazi. Uno munsi woyanywa woruhukira mu bitaro, korera ntiyatumaze, amacinya ntiyatumara, mugabo twanyoye amazi mabi. Abagize urugendo bava Inyanzarake baza Ibuyengero n'Iburambi baribuka ahantu bahora bavuga bati aya mazi ntimuyanywe. Abantu biriwe barayikumbagazamo bayoga mu mashuha, hanyuma wewe ukayoberwa aho bavuze, ushitse hakaba ari unywa bibaza ngo niyo meza. Uno munsi yanyoye ndazi yuko utobura icuba. Ivyo byose ni ibintu vyerekana yuko Imana yari ifise ikiganza kuri twebwe. Ukagwara malaria, twaragwaye malaria tukivuza umuhe, ntitwagira abadogiteri, ntitwagira imiti, mugabo ukagwara ugakira. Uno munsi ntihagira ugwara malaria aje kwivuza umuhe turabe kwakira. Ivyo byose vyerekana yuko Imana yari yabiteguye. Nico gituma ibi turabishingira intahe kugira ngo abo tutari turi kumwe muri urwo rugendo bumve yuko hatugeze atari gusubira inyuma, kuko hariho abahizi babizi bazi ko tutazotsindwa, kuko Imana yaramaze gusinya. Uno munsi murazora babiyamvya ngo bariko bagira ivyo bagira, barafuruguta bigapfa bitaratangura. Aha simvuze ibihangange twahanganye navyo. Iyumvire wowe wari umusivile w'umunyeshuri yiga ahantu, canke wari mwarimu yigisha ahantu, canke wari umurimyi, ubwo nyene ugacutonda urugamba, ugacuhura n'abagenda mu mabrende bafise indege z'ingwano bizi igikomando b'abaparakomando, mugahangana bafise karashinikove n'abafise brende, bafise amarase rokete, bafise ibigwanisho bikomeye, mugabo ntidute ngo twomoke. None dutaniye hehe na ba Dawidi bariko bahangana na ba Goliyati? Twahanganye n'ibihangange, mugabo kubera ubushobozi bw'Imana tubandanya tugenda neza. Ariko aho hose Imana yari kwishaka yuko mu Burundi ata Murundi azonesha uwundi, tuzovuga tuti twanesheje ubuja mu Burundi, none tugira dusubire kwibakira igihugu ciza c'amata n'ubuki. Kuko Uburundi jewe ndakunda kubugereranya n'igihugu ca Kanahani, kuko Kanahani Imana yavuze iti mwe nabageneye igihugu c'amata n'ubuki. N'Abarundi nyene
nabo batanguye Burundi bavuga ngo Uburundi igihugu c'amata n'ubuki. Bari bamaze kugira urugendo ruhego kuja muri Israel ko batari bwasome na Bibiliya, none bamenye gute yuko Burundi ari igihugu gitema amata n'ubuki? Muze musobe mu ijambo ry'Imana muravye ivyo bavuga kuri Israel. Hagikana hani abanyisraeli bagiye barahasigura neza ko cari igihugu kimeze nk'Uburundi mwumvirije. Ahari amasoko, amariba ari mu mibande no mu misozi, ahari ivyamwa, hari amavuta. Amavuta ya mbere ico gihe yaraho ku isi yarazwi, yari amavuta y'amaoliva, yari ya mavuta amwe basiga abakozi b'Imana. Uno munsi turafise amavuta y'amavoka na ya mbere ku isi, na ya mbere ku isi kuko basanze aruta uwile d'olive. None ico gihugu mwumva atari ca gihugu nyene Imana yaturaganiye, hanyuma ikavuga iti umunsi umwe nzobakura mu buja mwe bw'Abarundi muje mu gihugu c'amahoro ndabateguriye. Erega niki nyene ubu dutanguye kubaka neza, kuko ivyangombwa vyari bikwiye ko ari ukubanza tukwashika tugatekana, hanyuma tugatangura rero gukorera ca gihugu cacu. Imana rero yagumye ibibona, niho no mu biganiro hariho ikintu gitangaje cane. Abo twari kumwe tuja mu biganiro, ingene twashitse mu biganiro bajeje kuririmba akaririmbo karyoshe. Josephat ati baje kumutera nibo basubiranyemwo baca baraneswa, kuko bari bamubwiye bati ingabo zije ntituzikira. Canibuka Karisasu ariko avuga ati baratumara ku mitumbiraho ya Rukambasi ngo baratumara. Nabo ujya Josephat avuga ati baratumara baje, aca avuga ati urahumba abo turi kumwe baruta barya. Imana ikivuga iti we kuri kigugu humiriza ntusubire kubona urabe kanwa rero murabe. Aca asanga ingabo batondesheje babasoda bari baje kumutera, baca basubiranamwo baramarana. None ivyo ntawe murabibona mu biganiro. Twebwe haje delegation ikomeye cyane y'abantu ba mbere b'inkazi, bamwe bazodukanga ngo tugaca twiruka. Bashitse bwa buhungu bw'ubupigigi niko batwita, twicaye imbere yabo tuza tubona muri bo nyene batanguye gusubiranamo. Icatangaje ko bavuga ngo yari ingwano y'Abahutu n'Abatutsi, tugasanga Pankarase ashigikiye Ambroise, mugabo Nzeyimana wo muri Rades nawe agashigikira twebwe. Delegation ya leta yicemwe ibimanyo bibiri, atari bimwe vy'uvuga vy'ubwoko. Abahutu n'Abatutsi Abahutu n'Abatutsi bararyana, igihande kimwe kiri ku ruhande rwacu. None harabitaniye n'ivyo vyo kuryana, zangabo zari zigiye gutera zigaca zisubira nabo zikaryana. Reka twaciye dutsinda ibiganiro, niko twabitsinze. None ko batavuga rumwe indani muri bo baciye basubiranamwo kubera iki? Ubushobozi bw'Imana. Umuntu yarazi ingene Nzeyimana yahora avuga amajambo ngaha mu Burundi, ngaha kw'iradiyo, ntiyokwemeye ko Nzeyimana yogarutse akaba ari wa umuvugizi wacu muri delegation ya leta, agaca avuga ivyo twebwe turiko turavuga. Hanyuma abahuza nabo bagaca bavuga bati twumva babahungu bariko bavuga ivy'ukuri, kuko n'ikimenyamenya muri mwebwe hariho ababishigikiye. Noneho si Imana yari ikoze? Imana irakora. Turibuka bavuga ngo urumva ngo hariho amategeko mpuzamakungu y'ingene ibisoda vyubakwa, ngo ingene bateranye ibisoda. Duca turaza twishikira ngaha dogiri batubunyene vya bindi bari baduhaye mu masezerano ngo twogira, duca tubica impande, duca twubaka igisoda. Mu kwezi kumwe igipolisi cari kiri ngaha kiriho gicungera umutekano, igipolisi kivanze, igisoda kivanze kiri ngaha. Mwari bwavyumve hehe mu bindi bihugu vyose? Imana cirungika mutima mwandi vuga iti ubu harageze ko Abarundi ndabakura muri bwa buja bwa babandi bari bababoheye amaboko imugongo. Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa bumve yuko igihugu ari gwabo, bamaze kugishikamwo bacubake. Inzego z'umutekano nizo za mbere zikenewe kugira ngo igihugu kibeho. Hanyuma havuye inzego z'umutekano haca haza ubutegetsi rero bw'igihugu. Ubutegetsi bw'igihugu nabwo buteza ko ari ubutegetsi bwubahwa n'abenegihugu, kuko aribo babwishiriraho. Ntibwakeye kabiri tuba tugiye mu matora, umugambwe CNDD-FDD ucuratsinda. Ku isi n'ubwa mbere
umugambwe wavuye mu ishamba utatsindishije umuheto uza ugahiganwa n'abari muri leta, uwo mugambwe ugaca utsinda. hari ahandi muravyumva? aha twe twarabaye rurangiranwa, nta muntu n'umwe ashobora kuza ubu uko twihanga. batwumvise ugera bacavuga bati ni babandi. hanyuma mwibuke ingabo zose mpuzamakungu ku isi yose ubu zirazi ingabo z'Uburundi ingene zikomeye, kuko Imana nyene yaciye ivuga iti ubu harageze yuko namamaza inteko z'Uburundi nerekana ingene zikomeye. harya ni Imana yabigize, kuko naco Imana ikorera ubusa, kugira ngo n'amakungu yose azamenye yuko mu Burundi hari ingabo zikomeye cyane zishobora gukingira igihugu, noneho zigafasha no mutekano w'isi yose. none Burundi bufise amatungo ayahe ku buryo bufata ibigwanisho bukagenda kubisesagurira mu bindi bihugu? mugabo ntiturapfa n'inzara ngo nukubera tugura ibigwanisho tujana mu bindi bihugu. ega hari habibaza ngo mu bindi bihugu hariya ngo muri Somalia hari inyungu twagiye gukurayo. woyikurayo gute kandi atankohira irasi imyaka 2 muri Somalia? leta y'Uburundi igumigura baduha ngahe yogura bijya bigwanisha, muga kubera Imana ivuga iti abarundi ni mwebwe nagenye yuko muzoza kuzana amahoro ku isi. abarundi baciye bagenda kugira ngo n'ingabo zo ku isi yose zimenye ziti hari hagabo ku Burundi bita gakene, mugabo gatunze gakomeye cyane gashobora gukora ivyananiye abatunzi bose. none leta zunze ubumwe za Amerika ntizananiwe muri Somalia, mugabo abarundi bagashobora. ibi byose ni bitangaza Imana ikora muri urugendo twagenze kugira ngo Burundi dusubire kubwubaka. Imana David imaze gushaka ubutegetsi, Imana yagumye hezagira gusa, irahezagira. amahoro arashinga imizi, abarundi barasubira kunywana, abarundi baramererwa neza, turatangura turasanura igihugu cyacu. Erega n'abanyesirayeli ko byabagende batangura gusanura igihugu cyabo, bubaka ingoro z'Imana, niko byabagendeye. natwe rero twumve yuko abarundi twavuye mu buja, ubu turiko twubaka igihugu cyacu, twubaka ingoro y'Imana, turubaka amashuri, ibikorwa rusange ni byinshi. ubu rero Uburundi bwamaze gutoha, ariko rero uko tugenda niko habamwo n'ubundi abo novuga nti ni ryarya. izo ryarya twarazibonye mu mageragezwa ya 2015, twarabonye indyarya, mugabo Imana ubwo nyene yaciye ibidukorera. nari maze kubivuga, sinzogwigera mpengeshanya kubivuga kuko Imana yaradukoreye igitangaza mu 2015. turi kumwe ngaha n'abapolisi, abasoda barazi ingene abari mu myerekano byari byananiranye, mugabo umunsi uri izina Imana ivuga iti mwenda bakura mwibarabara nkoresheje ingufu zaje. ishizana abapukiste bahejeje gusoma ko bagize kudeta, abamanifesta bacaritahira muhiri wabo bose, baja kugira iminsi mikuru, baranywa inzoga, baraboregwa. bukeye mu gitondo basanga kudeta ntiyabaye. sigitangaza c'Imana gaye. bakuwe mwibarabara n'abapukiste. abajejwe umutekano barazi umuruho wari uhari ingene wari umeze, mugabo abapukiste bavuze, abamanifesta baciye bataha, hanyuma biba biraheze. none baragarutse mwibarabara, ntibigeze basubira kugaruka, byari biheze. Imana yahejeje kubirukana ikoresheje shetani. iyo hataboneka zijya ndyarya ntimugire byari koroha. bari bafise ibigwanisho byinshi mu mihana, muribuka inkoho ziravuga. Imana irasubira akorera kuri shetani, irayibwira iti bahuhemo umutima mubi, bumve ko bakomeye, bace baja gutera amakambi, bace bafata za nkoho zose baregeranya, baruhukira indani mu makambi, nta nimwe yasohotse. hari abasoda bagiye kubadezaro, nta basoda bagiye kuzibaka mu makartier, nibo nyene bazijaniye bazishira bajeje kuzitunga. Ico ni gitangaza c'Imana. Nama ndababwira nti muzorindira ibimenyetso mubibure, kandi vyama biri imbere yanyu. Mufise amaso yo kubona ntimubone, mukagira amatwi yo kumva ntimwumve.
Uburundi bwaramaze kwinjira mu yandi mateka. Nimwibuke akandi burya mwibaza yuko abarundi batagwa bahigimanga bakavuga ngo abahutu n'abatutsi barashobora gusubiranamo. Ereka n'ubu abakoroni n'ubu baracafise ikizeze yuko abahutu n'abatutsi bazosubiranamo. Baragwanye baceho igwanisho c'amoko ngaha mu Burundi mu 2015 cyabataye kuwamaza. Abarundi ntibari bwamenye yuko bamaze kuba abarundi batakira abahutu n'abatutsi n'abatwa. Ivyo byose ni bimenyetso Imana ariko iravuga kugira ngo ntagire uzosubira kugeza gupima, kuko twarabonye yuko ubu ikibazo c'amoko caraheze. Twaramaze kubona yuko atakudeta igishoboka mu Burundi. Ivyo byaramaze kuboneka. Erega abarundi izo ryajya zari ziziko bigishoboka. Amageragezwa rero yo mu 2015 ajya yaje kubera yabonye ko hari abarundi batanguye kwiyanjanjwa ko babindyarya. Mwarabonye ivyakurikiye 2015 vyatumye abarundi duca twicara hamwe duca twitunganiriza intwaro yacu. Mbe murazi yuko kuva abadagi bashika mu Burundi tutari bwasubire kuronka ibwirizwa shingiro ryacu. Genda musome iminsi yose mwibwirizwa amabwirizwa shingiro yose yabaye mu Burundi, muzosanga yashizweho n'ibwirizwa, muzosanga ari ibwirizwa ryashizeho iryo bwirizwa shingiro. Murabibona he? None ko bava ku ibwirizwa shingiro ari ryo shingiro ry'amabwirizwa yose y'igihugu, none bigenda gute ibwirizwa shingiro rishigwaho n'ibwirizwa? Vyerekana ko iryo bwirizwa ryashizeho ibwirizwa shingiro niryo riba rikomeye. Mugabo ubu turafise ibwirizwa shingiro gishiriweho n'abene gihugu ritashizweho n'ibwirizwa. Genda musome amabwirizwa shingiro yose yashizweho luwa nimero none iyo luwa nayo iryo tegeko riba rishingiye kuri he bwirizwa shingiro. Murumva n'iryo riba ribaye ibwirizwa shingiro. Hajya rero twari dufise ibwirizwa shingiro rifise ingingo imwe gusa, ingingo ishira hajya zijya ngingo z'ibwirizwa shingiro. Nuvuga yuko abarundi twaciye dushika ku rwego rukomeye cyane. Abarundi tuvuye mu 2015 niwo munsi twaciye turonka dufatiwe ibihano rero, bazi yuko duca dupfa n'inzara. Uburundi buca buraronka 1,500,000 ziza ziraha ikomine mw'iterambere mu bikorwa vy'iterambere vy'amakomine. None ko abazungu bari bavuze ko barabaduha imfashanyo nyinshi z'amahera ko rutari bwabishikeko. Reka ndabereka ikindi gitangaza. Batubwira yuko amahera akoreshwa mu gihugu cy'u Burundi ibice 48% gusa ari byo by'u Burundi. Abazungu batuzanira ibice 52%. Abantu mwizi biharuro mu mparurire ingene ibice 48% bihindukira bikabijana kwijana, ugacura mu musese karuha amakomine. Ivyo bintu byabonetse he? Kugira ndabwire ko urugamba no gw'Imana. Imana ikibipanga ibonye umwasa guteza umutego, Imana ikiwutegura kiguha ibiruta bijya warufise kugira ngo uwo mwasa acabona ati ba bantu usabo gufinirako. Aho niho rero tuza turaba barurangiranwa. Bari bavuze ko igihugu cy'u Burundi cyo gihugu cambere kirimwe abasuma bitunga ry'abene gihugu ariho hambere barya ibiturire. None muri vya bice 48% ugiye ukavyibamwo wosigaraniki nico gituma Maramara uno munsi bavuga ko Burundi ari cyo gihugu cambere gikenye kw'isi. Mugabo genda murabe ubabagwaye kwashi ngaha mu Burundi ni bangahe kare twahora tubona abana ku bitaro bagwaye kwashi baje muri nutrition, mubona bangahe uno munsi. Mugabo bakubwira ngo nico gihugu cambere gikenye kw'isi. Kuva Bujumbura gushika Igitega, kuva Bujumbura gushika Ingozi, kuva Bujumbura gushika Inyanzarake, abaza gutaha baza kugenda baramparurira inzu za nyakatsi baza kubona ngere zingana. Mugaga cakubwira ko Kenye ushobora gupanga inzu, ushobora kurya, ushobora kwambara, ushobora kujana umwana kw'ishure, ujana umwana kwa muganga, bagacavuga ko ari we wa mbere kw'isi ukenye. Baracazi ko turi bijuju kumwe kwa kera. Naganda babwire yuko abo tubareke twikorere mu nzira Imana yamaze kuducira. Rero inyuma yiko gushinga intahe ndabwira nti urugamba twatanguye ni Imana yarutanguje, n'ubu nyene nirufise mu ntoki, kandi Imana aramaze guca inzira
inzira y'Imana nawe yamara nziza, imbere ni heza, uko nta Mana ica inzira mbi, yaramaze guca inzira. Aha tugeze turahabona ko ari yihabungabunze, aho twavuye niyo yahakoze, no kuvuga imbere hameze neza cyane. Nico gituma rero nagomba guhumuriza imbere yuko mperaheza, mpumurize cyane abibaza ko boba bagirizwa ko bari bashigikiwe nako kagwi k'abantu bacuruje ubwoko mu Burundi kugira bohera amaboko imugongo igihugu cy'u Burundi. Erega hariho abantu bagifise ubwoba bavuga ngo jewe ngo kubera ngo bitwaza ubwoko nkaba nari muri burya bwoko bwa kajya kagwi ngo nanje ngo bohava banyagiriza ko narimwo. Nagira ndababwire tubimenye kandi tubimenyeshe n'abandi, nta bwoko bwica, hica ubutegetsi bubi. Kajya kagwi rero kari karabohera amaboko imugongo abarundi ntikagira ubwoko, ntagire umuntu rero asubira kwiraba ngo yitera amakenga wenyene. Abarundi twese nitwumve yuko nta murundi n'umwe yabigize yitwaje ubwoko, ababigize nabo nibo vyagira, ntivyitirirwa ubwoko, ahubwo bacuruje ubwoko. Nagira mpumurize rero, hariho ababona CNDD-FDD iri ku butegetsi bagaca biyumvira yuko CNDD-FDD izohava ibihora. Ihibambewe yobihora gute kandi Imana yatoye abahizi muri CNDD-FDD kugira ngo bagaruke bakize Uburundi? None abo barundi barabaja, abo bahizi boca bagira abaja. Kandi abantu rero biyumvira yuko hari ikibazo baba bafise kubera CNDD-FDD, nagira ndabahumurize nta kibazo gihari, ahubwo kajya kagwi kacuruza ubwoko niko kabuza yo gacira nayo kamira, kaguma kabatera ubwoba ngo muragaba. Aho rero nagira abo ndabahumurize, nongere mpumurize abahizi, intwari zagiye ku rugamba. Ntihagire usubira kwigaya, ntihagire ugenda asubira kubundabunda ngo jewe ngo nakwerekana ko CNDD-FDD ibara ryo bariguye biratinyitse. Urumuhizi ntuzusubire kubundabunda, ugenda uhagaze neza, kuko ubu bose banezerewe ivyamwa wewe nyene warimye. Ugenda ahubwo wiyemera rwose uvuga uti ibi muriko murarya nije nabirimye. Mugende mutagira inzigo, mwerekane koko ari mwebwe mwabirimye, kuko utabagira inzigo ubugiye kumanuza Imana, kuko Imana yakugize umuhizi kugira ngo urokore abandi. Rero ntihagire ugira yagenda arigaya, nimugende muhagaze neza. Nagira kandi subire mpumurize n'abandi barutse mu nyuma canke basamaye batari bahari, bibaza ngo nkeka batanshiramo ko nanje ndimwo. Urugamba turiko rero ahubwo nibo bagira barugwane. Izo ntwari mwumva erega nazo ziraruha, harageze ko namwe mukora bakarya ivyamwa. Ubwo rwaruka rwarutse ubu rero, abo batari bahari nibo bagifise ingufu, nibave hasi bakore, hanyuma nabo bazeberekane bati kuri wa mugambi w'Imana natwe tugejeje ngaha. Kuko navyo nyene nabonye hari bavuga ngo ko ntagwanye ngo nduva kumenga barangaya. Oya, ubu turi mu vyamwa, turi ku yindi ntambwe, ahubwo tugira urunani twese kugira ngo mu myaka iza twese twitwe abahizi, turi kumwe twese, umwe wese afise ico yamaze. Nibaza ahubwo kugira dutsimbataze uwo mushinge wa mbere ntusubira inyuma, hanyuma tubandanye intambwe ku yindi. Turanezerwa cyane ko biboneka neza ko ubu twamaze gufata uwundi murindi w'urugamba rw'iterambere. Ndakenguruka cyane ku ciyumviro abo bahizi nyene bagwanye urugamba batanguye gushyira imbere. Abatari babizi nuko imboneza muri bo, indongozi muri bo zamaze gufata ingingo yuko haba koperative izo banywanisha abato n'abakuru muri abo bahizi nyene. None rero ivyo birahimbaye, kuko biraboneka ko batanguye n'abandi bazaravuga bati dutererere abandi bagenzi bacu bari hariya mu mitumba nabo batera imbere. Rero ni ikintu ciza cyo kubandanya twese dushobore gutera imbere muri iki gihugu cacu, kuko urugamba rw'iterambere si urugamba rw'umwe, ni urugamba rwa twese, atanumwe yosigara inyuma.
aho rero kuri urwo rugamba rw'iterambere nta musoda, nta mupolisi, nta mukozi w'Imana, ntande, twese abarundi tutegerezwa kugira urunani rumwe. Ntituze dusubire kuvuga ngo bijya n'ivy'abasore DFDD gusa, bijya tugiyemwo ni vya twese. Arico gituma ngaha duca dusaba bose yuko twese twogira urunani kugira ngo ico gihugu Imana yaduteguriye, igihugu gitemba amata n'ubuki, tukironderere hamwe ubwo buki nayo mata, twese ntagire uwuzobinywa atabirondeye, kuko naho nyene yoca agira bwa bwoba bwo kumaramara yuko ataco yamaze. Rero yari ntahe nari ndiko ndabashingira ndabaremesha uyu munsi mwene uyu munsi no gushinga intahe twerekana iyo tuva naho tugeze kugira ntabwo usubira gucika inkokora. Turabakengurukiye rero mwebwe mwatwitavye, ndakengurukiye cyane mvuye ku mutima abanyamigambwe, kuko hariho abandi batinya no ngaha muri permanence. Mugandazi yuko nk'ubu hagize ikintu kibubaka bagize, kuko ubu tugira urunani rwo kubaka igihugu ni twese atanu mwavuyemo. Ndakengurukiye rero abanyepolitike baje ngaha batwara imigambwe inyuranye ngaha mu gihugu cacu, ndabakengurukiye cyane. Ndakengurukiye cyane abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana kenshi hariho igihe biyumvira ngo bagiye aho umugambwe uri ngo boba berekanye ko bari mu migambwe. Ihibambe w'abakozi b'Imana bajejwe kwigisha imitima, gutunganya imitima y'abantu abari bo bose. Ahubwo mbere abakozi b'Imana harya abandi bagaya niho baca baja. Iyo abandi bariko bavuga baturiya ni shetani, umukozi w'Imana ahubwo acatondayo. Mugabo twebwe mu Burundi hariho abacavuga ngo yango hariya ngo bavuze ko ari amashetani ngo sinojayo ngo kuko bacavuga ko nkorana nayo mashetani. Umukozi w'Imana kubera bagwaye ku mitima, nico gituma aho baba bariko baravuga ko ari habi ategereza kwishikirayo arabe ko ari habi koko hanyuma havure. Ndakengurutse cyane rero kuko bame iminsi yose bariko badukura ko gashambara, hanyuma abakozi b'Imana bakemera bakaza kuraba koko turi binyamaswa nkuko batwita. Erega kwizina ry'Imana nibo nyene izoca kugira ngo batwuhagire. Kuko nibo bazi imitima itunganye n'idatunganye ingene imeze mu bantu. Ndakengurukire cyane abaserukira ibihugu byabo baje kwifatanya natwe n'amashirahamwe mpuzamakungu, kuko baje niho bamenya ukuri kwacu. Erega muri bo nagira ndababwire mwebwe ntwari mwebwe bagumya banga yuko hariho abanyamahanga babisoma kuri internet bakavuga ko twe turi binyamaswa. Nibazi ko turi kumwe tuvuga ibi, bazi ko turi binyamaswa. None kubona baza kutwiyumviriza bakumva iyo tuva, bakumva aho tugeze n'ico dutumbereye, ni vyiza cyane kuko nabo niyo bazoza gutanga ubutumwa bavuga bati babandi si binyamaswa, twasanze ari abantu bafise ivyiyumviro by'abantu. Be muri bukatugishika ngaho Bujumbura abantu bose baje kuturaba ko dufise imirizo, bararaba bakaronda wa murizo tuti twarayiciyesha. Nukuvuga vyerekana yuko abantu bashaka kwambika ibara rikaba ryo batwambitse imirizo neza, bose bakamenya ko dufise imirizo, bakavuga ko twagwaye twese turabazungu bo kwa Nyangoma, bararondera abazungu barababura. Nivyo twaragowe, mugabo Imana natwe yadukijije, hanyuma turasubira turaba abantu. Ndakengurukiye rero abo bavuye mu bindi bihugu bobo baje kumviriza akahise kacu aho natwe dushinga intahe. Ndakengurukira cyane rero namwe mwebwe abagumya banga kubona nyimwe namwe mwahagaritse imirimo mwarimwe mukaza kugira tube turasangira uyu umugoroba mwiza utwibutsa kahise. Rero nagomba guheraheza ubwa nyuma nkeza cyane intwari ku rugamba, mwaritanze nta urya inzoka ngo ananirwe n'umurizo. Ibigumye twarabishoboye, ntituzonanirwa n'ivyoroshe, tugume ku murego tuba akarorero. Nico gituma icivugo kivuga kiti nabaye umuhizi w'amahoro nzokwama ndi umuhizi no mwiterambere. Uno munsi turabakeza kungene mwigumya mubandanye muba akarorero kugira ngo bose babone yuko byose bishoboka.
nta wundi azokwerekana ko byose bishoboka atari mwebwe mu bifisemwo uburambe. None rero uyu munsi ndabakeje, nongera ndabakeza, nongera mu guheraheza ntumirira mwese muri ngaha yuko ku munsi wa gatandatu niho muzokumva intahe ikomeye, kuko imboneza yacu mu mugambwe CNDD-FDD ariwe dawe, ariwe sogokuru, imboneza yacu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza azoba ari hari, hanyuma aheze aducira umugani, kuko jewe ngo inkezi ikeba ubwo bireha. Ivyo yabonye, ivyo mbona ntibingana n'ivyo, ivyo jewe mbona n'ivyo yabonye ntibingana. Aha jewe mvuga utwi wanje nyene nkuko ndeha, ariko ndabatumiye kugira ngo tuze duhimbaze umunsi w'intwari twese turi kumwe mu munezero ntangere. Nkaba rero ndabakengurukiye. Imana se Burundi igume ihangaza abarundi bose kugira ngo dushike muri ca gihugu yadutegurira, igihugu ca Kanahani. Murakoze, Imana ibahezagire.